Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cyaho cya 16 duhera ku karongo ka 29 tugeze ku karongo ka 40. Ijambo ry'umutwe kwisunga riravuga ngo Ifilipi Paulo atabwa mu ibohero hanyuma akabohorwa n'umumarayika. Umwe yabarinda asaba ko bamumurikira, agenda kwitura imbere ya Paulo na Silasi atetemera. Abasohoye hanze ababwira ati, nkora iki ngo mbashe kurokoka gabahanye? Bamubwira bati, emera umukama Yezu niho uzokira wowe n'abawe bose. Barabigisha ijambo rya Yezu bose. Ubwo nyene ari mu gicugu hagati abajana kubogereza inguma zabo, baca baramubatiza hamwe n'abiwe bose. Hanyuma abajanye iwe arabazimana kandi aranezerwa cyane n'abiwe bose kuko bemeye Imana. Mu gitondo ca kare abacamanza batuma abaza kubwira umurinzi ngo nabarekure bitahire. Uwo murinzi yabwira iyo nkuru Paulo ati, abacamanza bantumye ko ngo ndabarekure, none rero sohoka mwitahire mu mahoro. Paulo abwira bene gutumwa ati, twakubiswe amakungu akoranye ataco ducumuye, baduta mu ibohero aho nyene turi abigi, baduta mu ibohero aho nyene turi abenegihugu b'Abanyaroma. None ubu bagomba kuturekura mu kinyegero. Ishwida bene kutubohesha nibaze bonyene batubohore. Za ntumwa zishika zibitera abacamanza. Abo bacamanza ngo bumve ni Abanyaroma, ubwoba burabatekera. Bashitse barabasaba ikigongwe, babatakambira ngo babatabare bave muri ico gisagara. Paulo na Silasi bapfuye mu ibohero baca baja kwa Lidiya. Bamaze kubonana na bagenzi babo kandi bakabaremesha, baciye bagenda. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimira Imana. Alleluya, amen, alleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, tukizirikana iyi nkuru ya Paulo na Silasi nyene batawe mu ibohero, umumarayika akababohora. Rero twayigejeje ku karongo ka 28. Ubu rero tugiye kuhera kuri 29. Havuga ngo umwe yabarinda asaba ko bamumurikira, agenda kwitura imbere ya Paulo na Silasi atetemera. Iyi nkuru twari twaherutse Paulo na Silasi bari mu ibohero basenga, hanyuma ibohero rikanyiganyiga, imigozi yari ibaboshe igacagagurika ikabavako. Mbese habaye ibintu bitoteye ubwoba. Mugabo abapfungwa bo bari kumwe baranezerewe, babona ko Paulo na Silasi koko ari abantu b'Imana basenga by'ukuri. Hanyuma twabonye ko umucunzi w'ibohero yikanguye, yabonye ibohero rirangaye, yibaza ati batorotse, agira yicumite yiyahure.
acabona Paulo na Silasi bamubwira ati ntiwigirire nabi ntiwiyahure twese turacyari hano. Haleluya, amen. Ubwo rero niyo mpamvu tubona ko uwabarinda uwaracunze ibohero amaze kubona ibyo byabaye akabona Paulo na Silasi bavuga bati turacyari hano twese turaha n'abandi bapfungwa, yaciye rero ahaguruka hanyuma asaba bari bafise ibimuri nyimba ajya yaramatadowa nyimba hariho amatara nk'uku sinibaza, ariko uko byogenda kose ibimuri bari bafise baramumurikiye aragenda aho Paulo na Silasi bari arabikubita imbere. Reka tubandanye uko byagenze. 30 abasohoye hanze ababwira ati nkore iki ngo mbashe kurokoka gabahanye. Ubwo wenyene yarabasohokanye hanze, amaze kubasohokana hanze atetemera arabaganiriza arababwira ati bagenzi bahanyi nkora iki kugira ndokoke ndabigenze gute. Turabandanya bamubwira bati emera umukama Yezu niho uzokira wowe n'abawe bose. Haleluya, amen. Bana b'Imana, umukama Yezu, emera umukama Yezu, ikintu cyoroshe cyane. Baramubwiye emera umukama Yezu niho uzorokoka n'abawe bose. Abantu benshi muri iki gihe cyangwa abantu benshi no kuva na kera mbere wanashaka bagiye batikira bapfira mu byaha kukwanga kwemera umukama Yezu. Kwemera umukama Yezu uti ndemera Yezu we yanyitangiye akabambwa ku musaraba, ndemera umukama Yezu yavuye mu ijuru ku bwanje kugira nzobeho nanje ibihe bidahera, ndemera umukama Yezu kugira ninava muri ubu buzima nzoce ndamusanga aho yabwiye yagiye gutegurira inzu yanje canke si bibanza byo kubamwo. Mugabo tukanga tugaca twikurikira riri byisi by'imyaka 100 canke 100, hanyuma umuntu yaheza ibyo ngaha mwisi agahereza nabi kwa gishitani. Rero Paulo na Silasi baramubwira ati emera umukama Yezu niho uzorokoka wowe n'abawe bose. Haleluya, amen. Nawe rero wemera umukama Yezu kugira n'umuryango wawe muzorokoke. Imiryango yacu izorokoka kubera twasenze, kubera dusenga Imana, kuko abana bawe nyimba ari bigaba, nyimba barataye umurongo, nyimba badasenga, nyimba bifashe nabi, ariko we ni wakugumamo neza ukazurasenga, Imana izohindura abana bawe, izohindura umugabo wawe, izohindura umugore wawe, izohindura mwana wanyu cyangwa umusaza wawe cyangwa umugenzi wawe. Turabandanya barabigisha ijambo rya Yezu bose. 3 aravuga ngo ubwo nyene ari mu gicugu hagati abajana kubogereza inguma zabo baca baramubatiza hamwe n'abiwe bose. Haleluya, amen. Bana b'Imana, mw'icyo gicugu nyene Paulo ntibyagarukiye aho, araraba ati nkora iki aba bantu no bagirira ikizanya baki, aca arabafata bajana muhiriwe. Ubwo ni mwijoro kandi abandi bapfungwa bari basigaye mu gasho. Mugabo Paulo na Silasi arabajanyiwe abogereje ibisebe, bari bakubiswe. Bana b'Imana, bari bakubiswe, twibukanye bakubiswe bahowe iki? Bakubiswe bazira ko bakuyemo igishitani wa mumama bavuga ngo n'umushumba-kazi. Ndumva ari umumama canke se yari umukobwa sinzi, icyo tuzi gusa yari igitsina gore. Rero
bari bamukuyemo cya gisato ngira turibukanya kuri yego ninga kuri 16 nyene byatanguye ingene uwo mushumbakazi yari mu gishitani hanyuma abadandaza bakishimira ko icyo gishitani kigisato aricyo gituma barangura neza canke baranguza neza kumwe abiki gihe erega ibintu by'ikuzimu ntibyatanguye vuba byatanguye kera mugabo ubu naho byakabije kwera ubu naho birarengeje rero abadandaza bakababazwa nuko Paulo na Silasi bakuye igishitani canke icyo kiyoka kigisato muri wa mushumbakazi rero barakubiswe barababajwe mugabo Paulo nako uwo muntu yacunga ibohero araraba aravuga ati aba bantu barababaye reka ndabajani wanje ngende kubogereza ibisebe bana b'Imana mugasho murazi ngene haba hameze ego je narigeze gupfungwa mugabo agasho napfungiwemo ntikara agasho wenda kababaje nkuko ubundi busho buba bimumeze ariko kandi ntikari keza hari mu nkambi kari akazu nyene harimo n'abandi bamamumenga mbere twari dupfunzwe turi bamama batatu rero nahora karayemo kabiri mugabo kaba haba hanuka abana b'Imana iyo nibutse nyagasho haleluya amen gusa icyo nibuka cyo muri nyagasho nari mpfungiwemo niko iyerekwa nagize haleluya ariko Yezu ni mwiza umva Imana ni nziza cyane icyo gihe ndi mwako gasho twajyama ku tuntu tw'udushitingi tw'udutabutabu canke se akagunira akaba ari kushasa ukajyamako ndibuka nari n'umwana wanje yarafise imyaka 4 hanyuma mwijoro njyamye niho nagize iyerekwa ndota mbona ndi mu nzu nziza iyi nzu nyene mumbona iyi nzu nyene niyo neretswe kweri ndota mbona ndi mu nzu nziza nkabona njyamye ku gitanda kiza kandi icyo gitanda n'ubu nicyo njyamako kandi nakiguze narimukira muri iyi nzu wanashaka nakigura gusa nkibereye mu yindi nzu mugabo nimutse nca ndabona ati yo cyagihe nari nihenze iki gitanda cyari kibereye ahanyene basi rero mbese ngira iryo yerekwa burya abana b'Imana niwabona uri mu bintu by'ibibazo ukabona uragize iyerekwa k'ikintu kikunezera uracuca ku mavi icyo gihe sinari bwamenye gusenga gose yego naho ransenga mugabo nk'ubu urumva iyo ndose ikintu cambyuka ngatega ibiganza n'Imana ndabyakiriye mu izina rya Yezu Kristo bivuye kuri wowe ndabyakiriye rero icyo gihe nari nezerewe njyamye ku gitanda kiza mu nzu nziza nyuma ndikangura yo canisanga njyamye mu gasho hanuka mu mbaragasa ngira n'imbaragasa nizo zankumye ndiko ndiyaga yo casanga njyamanye n'akana kantu umwana wanje kumbe zari indoto basi candongera ndiryamira ariko haleluya amen mugabo Yezu yarabikoze kweri Yezu kandi yabikoze neza inzu ntabwo yari bwayindi gihe cyose nari maze muri Australia kuko nari nyibereye mu byaha utombwira ibya Yezu ushatse ndagenda gusenga rimwe na rimwe kuko ari ku Noheli cyangwa ari kuri bonane canke kuko ari ku Pasika hindi mwanya naraye niborerewe canke se naraye ibintu nk'ibyo ariko bana b'Imana ugira ibanga rya Yezu Kristo urota indoto umenye ati narigeze kurota niko ndarira ku mezi meze neza haleluya narigeze kurota mbona natabawe canke se wewe mu magogwa yawe usenga ubaza Imana ariko Mana ibi bibazo je nzobivamo Imana ari gikugendera ikakwereka iyerekwa ucurifata utangura ubisengere reka tubandanye n'ibya Paulo na Silasi rero
uwo mucungagereza abafata abajaniwe, aboza ibisebe byabo, abagirira neza, arabagaburira mw'iryo joro nyene. Turabandanya. Twari kuri 3 bavuga ngo ubwo nyene ari mu gicugu hagati abajana kubogereza inguma zabo, baca baramubatiza hamwe n'abiwe bose. Haleluya, amen. Ubwo rero ngo baciye yarabogereje inguma zabo kandi yemera Imana, agiye kumwereka abiwe bose, ngo baciye babatizwa n'abiwe bose. Haleluya, amen. Bana b'Imana, tugaruke kwibatisimo. Ngaha ntibatubwiye ngo habatijwe abana canke habatijwe abakuze canke, ariko icyo twumvise nuko abiwe bose barabatijwe. Haleluya, amen. Abiwe bose ngo baca barabatizwa. Ubwo rero nyimba abiwe bose barabatijwe, nuko n'abana batoya barabatijwe. Icyo rero nitugitinde ko kubatiza abana, kubatizwa ukuze, igikuru nuko wumva ko wemeye kwemera Yesu Kristo ukabatizwa. Ubatizwa nuko wumva nyene ati ngiye kuba umwana wa Yesu Kristo, nemeye Yesu Kristo. Umubatizo nukwemera Yesu Kristo. 34 hanyuma abajanye iwe arabazimana kandi aranezerwa cyane n'abiwe bose kuko bemeye Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro cyane. Ngo iwe bose baranezerewe kandi arabazimana, arabagaburira. Ubwo murumva nyene byari ibintu byiza cyane. Reka tubandanye. 35 mu gitondo ca kare abacamanza batuma baza kubwira umurinzi ngo nabarekure bitahire. Mu gitondo ca kare ubwo bobo babandi b'abacamanza n'abandi bazi ko bapfunzwe, ariko mu iryo joro barasenze Imana yugurura imiryango, maze igenderana wa mucungagereza abijanira muhiriwe arabazimana. Kubera Imana no kugira Imana yemeze uwo yacunga igereza, icituma abantu, abacamanza batuma abantu genda mubwira umucungagereza arekure babagabo babiri batahe. Turabandanya. Uwo murinzi abwira iyo nkuru Pawulo ati abacamanza bantumye ko ngo ndabarekure. None rero sohoka mwitahire mu mahoro. Umurinzi arabwira Pawulo na Silasi, abacamanza baravye ibyanyu babona nta ngorane, ni mwitahira amahoro. Turabandanya. 37 Pawulo abwira bene gutumwa ati twakubiswe amakunga akoranye ataco ducumuye, baduta mwibohero. Aho nyene turi abene gihugu b'abanyaroma, none ubu bagomba kuturekura mu kinyegero. Pawulo na Silasi baravuze bati no, ntidusohoka, twarakubiswe, twarababajwe, kandi badukubise tiye ku karubanda aho ibihugu byose byabona. Urumva i Roma n'ahantu hari hakoraniye abantu bava mu bihugu byose. Twakubiswe babona, twarakuwe kwa gashambara, twararenganijwe, none ubu batubohora mu kinyegero. Hari gihe abantu bagukorera ikibi, babona baramaramaye, bagaca bashaka kukwereka ko bari bagukunza atangorane, nkaho bumva ko ibintu bakoze byo kurorekura Pawulo na Silasi biza kuryohera Pawulo na Silasi. Ariko Pawulo na Silasi ntibyabaryoheye kandi ntibihutiye gusohoka, kuko iyo bashaka bari kuba banatorotse igihe inzugi ziyugurura. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Ishwida bene kutubohesha nibaze bonyene batubohore.
Pawulo na Silasi bavuze ati ntidusohoka, bene kutubohesha nibaze batubohore. 3:8 za ntumwa zishika zibitera abacamanza. Abo bacamanza ngo bumve ni Abanyaroma, ubwoba burabatekera. Za ntumwa zagiye zirabwira abacamanza ati burya Pawulo na Silasi base gusohoka, kandi bavuze ati ababapfungishije nibaze bababohore kuko twebwe turabanyeroma, turi kavukire ko nga ntituzi icyo twahowe. Na cyane cyane mwibuke ko Pawulo we ukuntu Yezu yamutoye nuko yaramereye abakristo. Ubwo rero baravuga bati base gusohoka. 3:9 bashitse barabasaba ikigongwe, babatakambira ngo babatabare bave muri ico gisagara. Rero ubwoba, abacamanza bagize ubwoba bwo kumva bapfunze abo Banyeroma babarenganije. Hanyuma bamaze kubashikira barababwira ati mutubabarire, kandi murumva bari batekewe n'ubwoba ko bakoze ibidakorwa, barenganije abantu. Abacamanza rero nukuza bararaba baze baraca imanza zibereye, ntibaze baraca imanza za ngondagonde. Hari gihe umucamanza c'urubanza aravye ko mwene wabo, aravye icyamenyane, ariko Imana yo mwijuru iduhe gutahura cane. Ntitukarenganye bagenzi bacu, ntitugace imanza z'ubugogi, nyimba ari ubugogi, z'ubuswa, turenganije abandi. Nanje nigeze kuba umucamanza, ariko tuzobigaruka ku kindi gihe, kandi naba nabivuze. 40 Pawulo na Silasi bavuye mwibohero baca baja kwa Lidiya. Pawulo na Silasi bababohoye, babugururiye, baciye baja kwa Lidiya. Lidiya twaramubonye, ndumva ni kuri 15 niho twabonye wa mama yitwa Rudiya. Rudiya wa wundi yabatizwa, twamubonye kuri 16 nyene. Niho wa mama yanezerwa kanisabira Pawulo na Silasi ngo bigiriwe. Urumva rero Pawulo na Silasi bakora ubutumwa bava kwa wa muvyeyi yitwa Rudiya. Umwe twabonye kwabo mu nzu yiwe bose babatijwe, nyimba harimo n'abana barabatijwe. Ntitukagwanye batisimo. Turabandanya. Bamaze kubonana n'abagenzi babo kandi bakabaremesha, baciye bagenda. Rero ngo bamaze kubonana n'abagenzi babo bakaganira, kumbure babahapore y'ibyabashikiye mu ibohero, Pawulo na Silasi baciye bafata akayira, kumbure baraja no mu bindi bice, tuzobandanya n'ibindi. Abana b'Imana rero murumva ko Pawulo na Silasi ntibari borohewe ijambo ry'Imana cyangwa se gukora igikorwa cy'Imana no gushikama. Hariho igihe uba uri kurakora igikorwa cy'Imana ugatotezwa nkuko n'aba bantu babatoteje, ariko igikuru nuko uhagarara mu kwizera, kuko Pawulo na Silasi Imana yabakoreye igitangaza bari mu ibohero. Urya muntu yaracunze igereza byatumye abohoka, byatumye yakira Imana, twabyisomeye. Kandi Pawulo nawe kera yari umuntu mubi, yahama abakristo akabatoteza, ariko kugarukana kwiwe yagarukanye benshi. Niyo mpamvu umuntu wari we wese yabatijwe, canke yakomejwe, yemeye ijambo ry'Imana, yemera Yezu Kristo,
ahari hose aravuga ubutumwa. Ubutumwa ushobora kutabuvuga no nkuko niko nabuvuga. Ubutumwa ushobora kutaburi padiri canke maseri. Ubutumwa ushobora kubutari pasteri, ariko ubutumwa ukabuvugira aho uri hose. Iki gusa ukaraba nyene ubuvugamo, kubera urashobora kuvuga ubutumwa ukunkora ya audio nkazitanga, nawe ushobora kuziha abagenzi bawe. Uburi kurakora ubutumwa, uburi kurafasha gukora ubutumwa, kandi buri kurakorera Imana kugira tubohore benshi mu bazimiye. Iki gihe abazimiye ni benshi cyane, bakeneye umurongo mwiza wo kuja mu ijuru. Rero utitaye ku nyungu z'isi canke ku njyajya zo mu isi, raba aho uhagaze neza, ubihagararemo neza, uvuga uti naho ntoba ndi padiri cyangwa umuvugabutumwa, kuko umwe wese arafise ukuntu yatowe n'Imana kandi yahawe ingabirano n'Imana. Ariko urashobora kuvuga ubutumwa mu kibano, bajya ugahanura urujya mugore n'umugabo birirwa baragwana canke bafata amafaranga bo sumiye umuryango canke yoguri igitenga umugore akajana mu bamaraya, akajana mu bandi bagore canke akarenga umugabo wiwe ukagira iki, ukabahanura kandi bigakunda. Umukama Imana bahezagire cyane. Reka tugeze ngaha. Umukama Imana bahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.